Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ndi Sheikh NIYONIZIGIYE tubandanya tuganira muri gwa rukurikirane rw'inyigisho Itara. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo abantu bazi nabi ukwizera rukristo kuko baba bafatiye ku burorero bubi bw'abakristo batukisha ubukristo. Mu yandi majambo, iyo bishitse abantu bagasuzugura ukwizera rukristo kubera ivyo babona, baba bihenze kuko ukwizera rukristo siko gufise ingorane iri kubitwa abakristo bagusuzuguza. Turasoma amajambo yo mu Baroma igice ca 2 ku murongo wa 24. N'amajambo yandikiwe abakristo b'i Roma cyane cyane b'abayuda, havuga ngo izina ry'Imana muritukisha mu mahanga. Acabandanya avuga ngo nkuko vyanditswe, hari amajambo yo mu isezerano rya kera asa nayo yashaka kwerekana. Izina ry'Imana muraritukisha mwebwe nyene abayuda, muvuga ko muzi Imana, muvuga ko ari mwebwe mwahawe amategeko biciye kuri Mose n'ibindi, kandi nivyo. Muvuga ko muruta abandi, muraruta yandi mahanga kubera Imana yihishuye iciye muri mwebwe, kandi nivyo. Ariko ivyo amategeko y'Imana abuza nivyo mukora. Ni ukuvuga ko ubuzima bwanyu buratukisha iyo Mana muvuga ko mwizera. Nico gituma abababona, abaraba ingeso zanyu, bazi Imana nabi, canke bazi ukwizera kwanyu, ukwemera kwanyu nabi, kuko bafatira ku karorero kanyu kabi, bigaca bituma batuka Imana, canke basuzugura Imana, canke basuzugura ivy'Imana. Mu kiganiro giheruka hariho ijambo twasomye riri mu vyahishuriwe Yohana rivuga ngo kudakonje kandi ntubire ngira ndakudahwe urakazuyazi. Imana ishaka ko abakristo canke abemera Kristo hari ukuntu ishaka ko bamera. Irashaka ko bagendera ivyo bemera mu buryo bweruye, des disciples radicaux. Abantu bemera ikintu kandi bakaca bakigira urufatiro rw'ubuzima bwabo. Ntibavuga amajambo gusa mukunda abansi banyu, mugabo nabo bagenda baravuma abansi babo. Hariho nabo numvise ngo basabira abantu bamwe ngo bapfe bagira ingorane. Iryo sengesho nk'iryo ntirigaragaza umutima rukristo. Imana irashaka ko abakristo baba abantu badatera ukuzazanirwa mu batazi Imana, badakora ibinyuranye n'ivyo bavuga. Nta n'ikindi Imana dushakako. Bijya bintu yashize mu ijambo ryayo idusaba gukora, ishaka ko dukora bijya nyene bigaragare mu buzima bwacu bwa misi yose. Iyo bitugoye ntituce tubiryamamwo, tuvyuke dusaba imbabazi kandi turondera gushobozwa nayo kugira ngo tuneshe. Imana irashaka ko ingeso z'abakristo zigaragaza ko arabigishwa ba Kristo vy'ukuri. Mu vy'ukuri ntibikenewe ko abantu babaza ko turi abakristo, ahubwo bakwiye kubaza ni kubera iki mumeze gutyo, kubera hari ivyiza batubonye ko bituma bumva bibatera amakenga. Iyo abantu batanguye kubaza ngo mbega nawe uri umukristo, kenshi baba bakubonye ko ibintu bituma bazazanirwa kumenga twari tumuzi nk'umukristo. Imana irashaka abakristo badakonje kandi batarakazuyazi, barurumba. Nibo nisaba disciples radicaux, nukuvuga abantu bagendera ivyo bemera nk'ukuri mu buryo bweruye bigaragara mu ngeso zabo. Iyo abakristo batameze ukuntu Imana ibashaka, abababona baca bagira igicapo kibi c'ukwizera rukristo. Baca batangura kuvuga nabi ukwizera rukristo, la foi chrétienne. Bagaca bakwagiriza ko ari kubi, bamwe bakavuga ko ari uko abanyamahanga, ko ari ibintu Imana yari yahaye abazungu, ko bitari vy'abirabure. Ivyo nzobiza ko mu biganiro bizokurikira. Ikindi naco bica kiba bica bituma batazi Imana ariko babona abakristo bavuga nabi Imana n'ivyayo. Hari mbere n'abageraho bavuga ko n'Imana itabaho, ni ibintu vy'ububeshi abantu bashizeho kugira ngo abaronke ingene bironkera inyungu zabo, kubera babonye abarongozi b'amashengero kumbure bakoresha amashengero mu buryo bwo kwitungira bo nyene, bakazirika abantu kugwatsi, bakaba bariko barababesha kugira ngo babagire utugugu babaronke ivyo babashakamwo. Ni twebwe dutuma abantu bakunda Imana canke bayanga. Nimba uri umukristo umenye ko inyifato zawe zituma abantu bakunda Imana canke bayanga. Dushobora kugara imitima y'abantu canke tukayugurura. Turashobora gutuma abantu boroherwa kwakira ijambo ry'Imana canke naho bakagumirwa kuryakira kubw'inyifato zacu. Kubera rero hari inyifato nyinshi zivuguruza ukwizera rukristo,
zimaze mbere gutuma hari n'abafise amakenga ku vy'ugukizwa. Hari ikibazo gikunda kuvyuka canke kimaze kuvyuka muri bamwe mu bihweza mu bakurikirana abakristo. Hari ababaza bati ubwo ukwizera rukristo hari ico kutumariye mu vy'ubuzima bw'uyu munsi, mu miryango yacu, mu buzima bw'ikibano, mu mashirahamwe, mu buzima bw'igihugu. Ubwo ukwizera rukristo si ikintu cerekeye ibintu bizoza muri kazoza, naho nyene vy'imishaha vy'impwemu. Hari ikintu kumaze mu buzima tubayeho uyu munsi. Mbega umudandaza hari inyungu yiteze kuronka abaye umukristo, hari ico bihindura mu bijanye n'ibikorwa vyiwe. Kuko iyo ibintu bigumye uko navuze, no kuvuga iyo baguma babona abakristo inyifato zabo zibatera ibibazo, baca bagira ikibazo bati mbega none hari ubudasa bufadika hagati y'ugukizwa no kudakizwa, canke nivyo kuzoja mwijuru nyene mu nyuma y'urupfu kumbure, mugabo tukiri ngaha kw'isi nta kimazi ntaco bimaze. Ariko munyemerere nsubira inyuma gato amajambo maze kuvuga ko kugira ngo ntangure kwishura kino kibazo. Ukwakira agakiza bibera mu mpemu y'umuntu, si ibintu biba mu buryo bufadika, ariko ntibihagararira ku vy'impemu gusa, bitangurira mu mpemu zacu, niho habo kuvuka gushasha, kuvuka ubwa kabiri. Mugabo ni ikintu kiba gitanguye ariko gica gisanzara kigakwira ubuzima bwacu bwose. Mu yandi majambo, iyo ngorane iri muri ico kibazo abantu babaza, bamwe babaza, ntiri ku Mana, si ingorane y'Imana, mbere si n'ingorane twoshira ku kwizera rukristo. Si ububi buturuka ku Mana canke ku kwizera rukristo. Ni ingorane iri ku bakristo bamwe batukisha Imana nk'uko twabibonye mu Baroma. Inyifato zabo zituma abantu bagira ibibazo. Umuntu arashobora kugira inyifato mbi kubera ubugaba bwiwe, ariko ivyo avuga ko yemera vyo vyari vyiza. Muri ico gihe ntidukwiye guca dufata ivyo yemera ko ari vyo bibi. Dukwiye gufata uwo muntu ku gatwe kiwe, kubw'ubwo bugaba bwiwe, kubw'uko kudahinduka canke gukoresha ukwizera rukristo kubw'inyungu ziwe. Muti kubera iki? Mu vy'ukuri ubukristo ubuzima, ubukristo bw'ukuri buzana ivyiza ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'umuryango, ku buzima bw'ikibano no ku buzima bw'igihugu muri rusange. Reka dufate ibintu bitatu gusa kugira ngo kumbure ntitugume mu bintu vyo mu kirere, dufate ibintu bifadika. Iyo usomye mu Efeso igice ca 4 ku murongo wa 25, usanga hari ijambo rivuga ngo ntimubeshane, nimuvugane ukuri. Iyo ukuvuga ukuri guhindutse umuco w'abantu, ntibishobora kutagira ingaruka nziza ku buzima bw'igihugu. Kuko namwe murabizi, abakoresha bashaka abakozi batababesha, bashaka abakozi b'imvuga kuri, bababwiza ukuri ingene ibintu biriko biragenda, kugira ngo ntibahave bafatira ingingo ku binyoma bahawe n'abakozi babo. Abanyagihugu, abenegihugu, abagize igihugu baripfuza abarongozi b'imvuga kuri. Ico bababwiye baba bazi ko ari ico nyene, ico babasezeraniye baba bazi ko bazogikora. Iyo tugwije abarongozi b'ababeshi, biraruhisha imitima yabo barongoye. Niyo tugwije abakozi b'ababeshi, biruhisha imitima y'abakoresha. Murumva ko iryo jambo ryo kuvuga ukuri turigendeye birahindura ubuzima bw'ingo, birahindura ubuzima bw'ikibano, birahindura ubuzima bw'igihugu. Reka dufate akarorero kagira kabiri. Kuvayo 20:13 hari ijambo rigufi cyane mugabo riremereye cyane, ntukice. Twese turashaka ko ubuzima bwacu bwubahirizwa. Iri tegeko riraryoshe iyo turiko turagirabishako, kuko riradukingira. Abantu baryubahirije no kuvuga ko ata muntu azoza kubangamira ubuzima bwacu. Nta muntu ashaka kwicwa, nta n'ushaka ko wiwe yicwa. Kandi iyo igihugu kirangwa n'ukubahiriza uburenganzira bwo kubaho, kiba mu mahoro. Murabizi uruhagarara abantu bagira iyo bazi yuko hari abantu bipfuza kubica.
murazi ingene abantu bashobora no guhahamuka iyo bazi yuko ababanyi babanka bashobora kubica. Ivyo nivyo bitera n'ingwara z'imitima kuko umuntu ntashobora gusinzira ngo atekane. Uko kuba mu ruhagarara biratinda bikagira ingaruka ku kuntu imitima yacu ikora, ku kuntu imitsi yacu ikora no ku mirindi y'amaraso mu mibiri yacu. Murumva ko kugendera rino tegeko rivuga ngo ntukice bihindura igihugu, bigira ingaruka nziza ku buzima bw'abantu. Reka nje ku karorero kagira gatatu muri ca gice nyene co kuvayo 20 ku murongo wa 15 havuga ngo ntukibe. Nirindi jambo rigufi ariko riremereye cyane. Ukutiba, kubahiriza ibintu bitari ivyawe, kwirinda gufata ibintu vy'abandi ngo bigire ivyawe, haba mu mayeri, haba ku nguvu, haba mu manyanga, kaba karenganyo n'ibindi. N'ibintu bibi vyonona ubuzima bw'abantu, vyonona ubuzima bw'igihugu. Twese turashaka ko ababanyi bacu baba abantu batatwiba, abantu ahubwo baturabira ivyacu iyo tutahari. Twese turifuza ko nimbura umukoresha, turifuza ko abakozi bacu batatwiba. Nta mukoresha n'umwe anezerwa nuko abakozi bamwiba. N'abanyagihugu, abenegihugu barashaka abarongozi batiba ubutunzi rusangi. Murabona ko kutiba tubigendeye vy'ukuri biragira ingaruka mu buzima bwacu muri rusangi, birahindura imibereho y'igihugu. Uravye ibi bintu rero duhejeje kuvuga usanga agakiza, aha navuze bitatu gusa ariko murabizi hariho n'ibindi vyinshi. Agakiza karagira ingaruka nziza ku buzima bw'abantu mu buryo burengeye ivy'impwemu. Ntikagarukira ku vy'impwemu gusa, karinjira mu migenderanire hagati y'abantu, karinjira mu nyifato z'abantu mu bice bitandukanye bigize ubuzima. Gafise ingaruka nziza zifadika mu buzima bw'abantu, si migani. Iyo bitabaye gutyo haba hariho ingorane. Ingorane ni iyihe? Ni ba bantu bitwa abakirisu bagenda bararirimba agakiza ariko batakagendera. Ni ba bandi bagasuzuguza, bagatukisha nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. None rero wowe unyumviriza, ushobora kuba utari umukirisu, ndashaka ndagusabe ntiwanke ubukirisu kubera ubugaba bw'abakirisu uzi. Zirya nyifato zabo si igicapo ciza wofatira ko mu gufata ingingo nk'iyo. Ntiwanke iciza kubera inyifato z'abagitukisha, z'abagifinisha. Agakiza, ukwizera rukristo nta kibi kirimwo. Birashobora gushika uwitwa umukirisu akagira inyifato zitabereye. Ntibigutere kwanka ubukirisu kuko bwobwo ni bwiza. Ntibikubuze kwakira agakiza. Kirazira gufatira ku burorero bubi kugira ngo ufate ingingo nk'iyo, kuko iyo wugaye ubuzima bwawe ntiwakira agakiza, ntiwibaza ngo Imana izogutahura ngo nukubera wafatiye ku karorero kabi. Ni kubera ko utorondera abakizwa beza bakakubera karorero. Nimba uri umukirisu utukisha Imana mu ngeso zawe, nashaka ndagusabe ugezaho. Takambira Imana igushoboze kubaho uyihesha icubahiro, ubuzima bwawe bugendera mu ijambo ry'Imana. Reka kubandanya utukisha Imana mu maso y'abantu. Reka kubandanya wambika ibara abakirisu kubw'inyifato zawe mbi. Nimba ivyo gukizwa wumva utobibamwo, bireke. Ureke kubibamwo utabirimwo. Vyoba vyiza ubivuyemwo abantu bakamenya kutabirimwo, hakuguma ubesha abantu ukugara imitima yabo bigatuma badaha agaciro ivy'Imana. Wibuke abadakonje ntibabire, Imana izobadahwa. Sinogusaba ngo bivemwo, sinogutera intege zo kubivamwo, kiretse ariyo ngingo ufashe. Jewe no gutera intege zo kubibamwo neza. Hindukira usaba Imana imbabazi aho wayitukishije, uyisabe kugushoboza kubaho ubuzima buyihesha icubahiro, kandi ugira umwete ku ruhande rwawe kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana no kugushira mu ngiro, uyisabe gushoboza. Nimba uri umukristo ufise ishaka ryo kugendera mu ijambo ryayo, nashaka ndagutera intege. Ndazi hariho ibikugora, twese hariho ibitugora, hariho intambara twamamwo, ariko turazi uwanesheje, turi ku ruhande rw'uwanesheje. Ibikunaniye uyu munsi ntucuheba ngo uvuge ngo nta kundi, ngo nabonye n'abapastori ariko babaho. Oya, bandanye iyo ntambara yo guhinduka,
ubandanye wiga ijambo ry'Imana rihindura ivyizerwa vyawe, ubandanye utakambira Imana mpwemu yera gushoboze, kuko muri uko guhinduka niho hahagaze kubaho ubuzima buhesha Imana icubahiro, butuma bakubona bipfuza kwakira agakiza. Imana idushoboze, ntivyoroshe, ariko turi ku ruhande rw'uwanesheje. Nitwabigumiza ku mutima tukabandanya dutakambira Imana, tugakora ico dushoboye, Imana izodushoboza. Imana ibahezagire.